Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ni mama Nyishu ngarutse mwaca kiganiro c'ijambo ry'Imana. Nizera yuko muri mpore naho wowe ufise akantu katagenda neza, umwami ari ku ngoma. Yesu yaratsinze kandi yaranesheje, kandi gushika n'uyu munsi niwe atugwanira intambara. Turacari hahandi nyene mwaza nkuru za Nowa, mwacagihe c'umwuzure w'amazi. Turacaraho, naravuze yuko tuzobiganiraho imisi itari mike, ariko amajambo azodufasha, azoduterura agire ahadukuye n'ahatugejeje. Turacari ca gice ca gatandatu nyene, uno munsi soma kuva kuri 13 kugeza kuri 20. Hanyuma ndasimba nce nsoma n'akarongo ka mbere konyene k'igice c'indwi. Rero haravuga ngo Imana ibwira, indanzi y'amajambo iravuga ngo Imana ibwira Nowa kubaza ubwato. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umujyano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Wibazire ubwato mu biti vyitwa goferu, ubucemwo utwumba, ubuhome ishishi imbere n'inyuma. Uzububaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'ubwo bwato buze bube amatambwe 300 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Amakika nayo azabe amatambwe 30, uburebure bw'igihagararo buze bube amatambwe 30. Kuko ubwo bwato, kandi ubwo bwato uzubuce amadirisha, aze asigaze itambwe rimwe kuva ku musozo ahahera hejuru. Umuryango w'ubwo bwato nawo uzubushire mu rubavu rwabwo, kandi uzugerekeranye utwo twumba 3, utwo hasi n'utwo hagati n'utwo hejuru. Maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mw'isi, ngo merengeteze munsi y'ijuru ibifise umubiri vyose, ibiri n'ubugingo bihumeka, ibiri mw'isi vyose bizopfa. Ariko nzoshinga isezerano nzogusezeranira. Uzokwinjirana muri ubwo bwato n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu bwoko bwose bw'ibiri n'ubugingo bifise umubiri, uze winjize muri ubwo bwato bibiri kugira ngo birokokane nawe. Ivyo bibe ikigabo n'ikigore. Mu biguruka nk'uko amoko yavyo ari, no mu bitungano nk'uko amoko yavyo ari, no mu vyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari, bibiri vy'amoko yose bizoza aho uri ngo birokoke. Maze Uhoraho abwira Nowa ati, nimwinjire mu bwato mwe nabo mu nzu yawe bose, kuko murunganwe bw'ubu ari wewe wenyene nabonye ugororotse imbere yanje. Muribuka yuko mu ndwi iheze twabonye yuko cari igihe kigoye, cari igihe kibishe, cari igihe abantu bose bari mu vyaha, cari igihe hageze ahantu ngo Imana ngo yicuza impamvu yararemye umwana w'umuntu. Ariko ico gihe nyene Uhoraho ngo yitegerezwa Nowa, aramushima. Twagereje uyu munsi nagomba ndakubwire ngo niba Imana yaritegereje Nowa ikamushima, iyo ntivyagereye aho, ahubwo yagize gahunda, imwibira amabanga, imubwira uko bigiye kumera, imuha urutonde, iramubwira ngo ibazire ubwato. Nawe ndiko ndakubwira muri iki gihe nyene, ibazire ubwato. Ubwato bwawe bushobora kuva mw'irigara, ubwato bwawe bushobora kudwibira mu Mana,
ubwato bwawe bushobora mu kuvavanura n'icyaha. Niba abandi batukana wowe vayo, niba abandi biba wowe vayo. Oya, rondera ahantu uhungira. Ubwato bwawe bushobora kuba mu cyumba cyawe, ubwato bwawe bushobora kuba mu ijambo ry'Imana, ubwato bwawe bushobora kuba mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Yo, icyo gihe ngo Imana ibwira Nowa atumvira ata ibazira ubwato kubera ko nagambiriye, kubera ko nafashe umugambi, mfise proje yo kurangiza isi n'abayo, ariko weho mwana wanje ibazira ubwato. Muri kwa gushimwa n'Imana, Nowa ahakura amabanga. Iyo Imana rero yagushimye ntabwo vyijara. Iyo Imana yagushimye irazi ikakwibira amabanga, irazi ikakubwira ibyo abandi batazi, irazi ikakongorera ibyo abandi batariko barumva. Ariko ni kubera ko Imana iba yakwishimiye, ni kubera ko Imana iba igomba kukwibira ibanga, iraza ikakubwira, ikavuga ati umva ejo canke hirya y'ejo ndagomba gukora iki. Ejo mwibuke ko Loti yabwiwe ngo vaha ngo genda, Mukaroti yicwa no guhindukira, n'ubu ngo aracyari inkingi y'umuntu. Nowa ngo arabwirwa ngo ibazira ubwato. Reka mubwire akantu kanezerenga. Iyo Nowa abwirwa, tuzobibona mu bice biri imbere, iyo Nowa agenda akibazira ubwato wenyine yari kububaza uko ashaka. Kandi sinibwira, twumvikane, mu muntu habamwo kwikunda. Umva, nkunda kubwira abantu, nubona ndagukunze si jewe ndagukunze, ahubwo Imana yahisemo kugukunda muri jewe. Nubona nkugiriye imbabazi, Imana yahisemo kukugira akagongwe muri jewe. Nubona ngusuye, ushime Imana nigusuye. Nubona hari icyo ngufashije, ushime Uwiteka Imana, niwe azoba agufashije. Nowa na mwari Gashaya bo baje wenyene bamutwenga, bavuga bati kajya gatama kavangiwe. Jewe sinzi igihe yari yatanguye kubaza ubwo bwato, sinibaza ko n'imvura yagwa. Ashobora kuba yabaza ubwato muci, hanyuma akabubazira ahantu nibafise n'uruzi, nibafise n'akagezi, na rien, n'ahantu humye. Bibiliya ntavyo yatubwiye, muga je nivyo ndiko ndibwira. Iyo mvire rero bagiye babona uradutse, ngo uriko ngura nuri umurovyi, ntugira uje kuroba, nta nivyo wigeze, nta nivyo uzi, mugabo bakabona uradutse uriko urabaza. Icyo batari bazi nuko nyuma y'ukwishimirwa n'Imana, nyuma y'uko Imana imugoma, ariyo yafashe gahunda, ifata gahunda yo kumwibira ibanga, ifata gahunda yo kumubwira ngo ibazira ubwato mwana wanje, ifata gahunda yo kumubwira ati ngira ndaguhishe, ngira ndakunyegeze. Umva, nyene bigenda uko nguko. Icyo rero heza imuha plan detail. Umva ngo uri engineer. Nta engineer yoza Rutemana. Imuha amadimension yose, imubwira ati uzoyubake gutya, uzogire ngo uzoyigereke ngo gatatu, ngo ubwo bwato ngo buzongane gutya, ngo umuryango ngo uzongo ushire ngahanya, ngo uyu ngo bwato, ngo ubwo bwato. Umva nkubwire, iyo Imana yakwishimiye iguha plan detail kamwe ku kandi. Nguko tubayeho benshi birabayobera, byayobeye Abayuda, byayobeye Abafarisayo, mbese n'Abasadukayo birabayobera. Nukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Umaze kwishimirwa n'Imana, uryamana ibanga.
Imana irakubwira ibintu vyose kandi ibikubwira ndetaye. Iyo ugomba kugenda ahantu hatari wumva umutima wawe kakami ka muntu kakajwi kari muri wewe wumva kakongorera akakubwira ngo uno musi ntuje muri vire, akakubwira ngo uno musi ntuje mw'isoko, akakubwira ngo uno musi ujya muntu wagira uje gusuhuza, ujya muntu wagira uje kuraba, nawe ukiyumvira canke abantu bakibaza bati none biri gute ko naka tutaramubona. Kumbe Imana yakwibiye ibanga. Imana yongorera ibanga Nowa, iramubwira ati genda wubake ubwo bwato kandi ubwubake uku nuku 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 nuku. Uzi icyaryoheye umutima wanjye, naho ngo Imana yari yababa, naho Imana yari yageze ahantu yumva igomba kurandura, yumva igomba guheza, ariko ngo irabwira Nowa ngo kubwawe kubwawe wowe nyene uri kuranyumviriza, wowe nyene uzonyumviriza, kubwawe abantu biwanyu barashobora kurokoka, kubwawe ku kazi iwanyu murashobora kugira umugisha, kubwawe umuryango wawe urashobora gutera imbere, kubwawe igihugu cawe cokira. Wewe nyene wewe wowe abantu baraba bakibaza ngo vyaragucanze, wowe nyene abantu baraba bakibwira ngo nta kikivamo, wowe nyene abantu baraba bakibaza ngo vyaraheze vyarakwiye. Wewe kubwo kwishimirwa n'Imana, Imana yoza kubwawe ibintu bigahinduka, abantu bagahabwa umugisha kubwawe, abantu bagahabwa impore kubwawe. Imana ngo iramubwira ngo genda ubaze, kandi arangije iramubwira ngo Nowa we ngo ni winjire kandi winjiranemo n'umuryango wawe, kandi ngo ibiri n'umubiri vyose nta bwoko na bumwe bwasigaye, vyose ngo vyinjiyemwo ikigabo n'ikigore. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo iduheza ngo iduherengeteze, yama n'impuhwe, ni umuvyeyi mwiza. Yo yari igambiriye kuzogwiza abantu nyuma y'umwuzure, naho yari ibabaye, naho yari kiricuza. Imana ntabwo imeze nkatwe, twebwe nous sommes sans pardon, sans pitié, niko abantu tumeze. Ariko iyo Imana yagerereye muri we habamo gutanga imbabazi, habamo kurekura, habamo kumva ngo ntacyo bitwaye. Iyo bishitse uzuraba akarorero gatoyi ku umuvyeyi umwana arashobora kumubabaza. Mwibuke ya nkuru y'umwana w'icangazi, ujya mwana w'icangazi yabwiye ati ubuzima bwo ndaburambiwe, imitungo yanje untekerere ngende. Se wiwe ngo aramu, ariko ujya se ntabwo yavuze ngo sinkeneye. Umwana agarutse yaramugumbiriye, yamukoreye umunsi mukuru. Murazi ivyashitse, izo sizo nkuru najemwo, tuzobigaruka ko hanyuma. Murazi ivyashitse kuri mukuru we, yarababaye, aravuga ngo data jewe nagumanye nawe, jewe naragiye ubusho bwawe, jewe. Sara mwishura ati niko mwana wanje, niko mfura nziza, mfura nzima, wewe wagumanye nanje, kandi ibi vyose biri ngaha ni ibyawe. Mwibuke neza ko byari byagumye bigwira, ariko ubundi we yagiye ngo vya bintu ngo vyaraheze, vya bintu vyarahomvye gushika hasangira n'ingurube. Ariko se aramubwira ngo ndamugumbira mwana, reka tumugumbire, kubera ko mwene wanyu yari yarazimiye none aragarutse. Rero Imana niko imeze n'icyo gihe cy'umwuzure, nubwo yari yababaye, nubwo yari igeze ahantu yicuza igituma yaremye umwana w'umuntu, ariko yo ibwira Nowa ngo injira mu bwato. Imana yacu nishimwe, ngo injira mu bwato, ngo kandi winjiremo nabo mu nzu yawe, ngo bose, ngo kuko mu runganwe rwawe ngo ari wowe wenyene ngo nabonye ugororotse mu maso yanje. Nabo icoma jewe na hakagira abarokoka ku bwacu, icoma jewe na hakagira abaronka akazi ku bwacu. Uzi ko hari umuntu urangira akazi bakavuga bati uyu ni naka yamuduhaye, ubwo ari kuba gusa ari wowe wamutanze agashikira kuri promotion. Sinzi ko wumva iki kintu ngene kiremere.
icompa rero jewe nawe tukaba abanyamugisha, tukaba abatangamugisha, apana abanyamugisha gusa, abatangamugisha. Ku bwacu ijuru rikasuka umugisha ku bantu, ku bwacu ijuru rigasuka uburinzi ku bantu, ku bwacu ijuru rigasesa imbizi z'ubuzima mu mitima y'abantu. Ku bwanje nawe tuzokomeza kuganira kuri aya makuru y'ubwato bwa Nowa, ariko nizere ko hari icyo biriko birarema mu mutima wawe. Shalom, shalom, shalom.